Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, muri Canada, Leta zunze ubumwe z'Abanyamerika, bari muri Argentine, mwese kandi mudukurikira muherereye mu bihugu nka France, Belgique, England, Germany, abari muri Australia, abari ngaho muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, Tanzania, mwese muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko rero ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu birabandanya gukomera cane, ibintu birabandanya guhindura isura. Igitega ibintu n'akasamutwe mu nyigisho z'umugambwe wa CNDD FDD, igikorane catunganijwe n'uyu mugambwe nyine, aho bariko barigisha abanyagihugu, aho bariko baratanga inyigisho zikomeye cane, inyigisho zijanye n'ivy'ijambo ry'Imana. Varisito Ndayishimiye ati Abarundi bari barabaye ibikoko. Muri kino gihe naho hari abantu biboneka ko bari mu mugambwe wa CNDD FDD umengo n'ibikoko. Leta ya Ndayishimiye muri kino gihe iriko iragawa cane, iriko iritwa ko ari ibikoko. Ni mu gihe ngo abashikiranganji bariko baramutambira Igitega, batamba mu masengesho, nyamara umugenzi wabo, umushikiranganji bahora bakorana, umushikiranganji yahora ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, Ministre de la Communication ngaha mu gihugu c'u Burundi, Gabi Bugaga, uyu muhisi aryamye mu bitaro, ikiziga ciwe kiryamye mu bitaro vya Kira Hospital muri morgue, mu masanduku y'abapfuye, aho rero ubu kiri mu buruhukiro. Nyamara abandi bashikiranganji bakoranye nawe bo bariko baratamba, barashima, barereka Ndayishimiye ko bamukunze, bati nta rukundo na rukeyi rurimwo, ahubwo ni ingorane. Mugabo ubwoba ni bwose ngaho muri ico gikorane. Inyuma kandi y'ivyashikiye umushikiranganji mugenzi wabo Gabi Bugaga yarajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose biraboneka ko Varisito Ndayishimiye ahubwo nubwo avuga ngo Abarundi ngo bari barabaye ibikoko, ubu bari ibikoko muri kino gihe. Buri umwe wese atekewe n'icoba, buri umwe wese atekewe n'agashavu, agashavu karaniga, nyamara ntashobora kubigaragaza bivanye ko abishize ahabona hari ikibi comushikira, ikibi coza nk'icoshikiye uyu yahoze ari umushikiranganji nyine Gabi Bugaga, yarajejwe amakuru n'ibimenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Izi nyigisho ziriko ziratangwa biraboneka ko ngari zo gusamaza, mu gihe kandi Varisito Ndayishimiye bivugwa ko nta kintu kidasanzwe yashikirije ku vy'uru rupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga, kandi amakuru yose twagiye turabaha, amakuru twaronse, amakuru yizewe, avuga ko urupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga rwatewe n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye nibwo bwakoze rirya bara, nibwo bwagandaguye Gabi Bugaga. Biravugwa ko hari vyinshi yoba yaratahuye ku makuru y'ibigwanisho biriko birasohoka igihugu, umugambi wo kuja kugaba igitero mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi, mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho ngo hari ibihugu vyo muri SADC, Uburundi, Tanzania, RD Congo, South Africa canke Africa du Sud, Malawi,
ivyo bihugu biriko birategura umugambi wo kuja kwihorera ku ntambara batsinzwe muri Kongo, batsinzwe n'umugwi w'abagwanyi b'ama23. Ibi rero biriko birabera ngaha mu karere mu gihugu c'Uburundi, akaba ariho hazoba hari baze y'ivyo bitero, aho bazoja barahagurukiriza abasoda, abagwanyi, ibigwanisho aho bizoba birunze, bizoja gutera muri ico gihugu kibanyi. Ngo inyuma yaho Ububirigi twari tubwibagiye nabwo muri uwo mugambi burimwo, niwo muterankunga akomeye cane. Inyuma y'ibibazo u Rwanda rufitaniye n'ico gihugu c'Ububirigi, igihugu c'Ububirigi kirabandanya kurunda ibigwanisho ngaha i Bujumbura. Ivyo bigwanisho harimwo n'indege zitagira abapilote canke abadereva, abazitwara. Izo ndege zikaba zizokwifashishwa mu kugaba ibitero mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ibintu birabandanya gukomera cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, nyamara Ndayishimiye ngo we ariko arabasamaza, atanga inyigisho ngo zijanye n'ijambo ry'Imana. Abo bariko barasamazwa kandi ngo suko batabibona, barabiraba. Ndayishimiye ngo aripfuza ikiringo kigira kabiri, aho yaraye avuze ko rero ngo kurahira azorahira mu kwezi kwa gatandatu, ngo bivanye nuko ngo umukuru w'igihugu yahora arahira mu kwezi k'umunani, ariko ngo bagize ivyago umukuru w'igihugu aritaba Imana, yavuze ko ari we yamunize canke yamugandaguye. Ivyo navyo tubitaruke, tubisimbe, ariko amakuru nayo yaravuzwe ko ari we yamunize, ko ari we yamugandaguye, we na Bunyoni n'abandi batandukanye. Na Bunyoni yaravuze ko mu vyo baburanishijweko mu mwihwezo, ivyo navyo vyarimwo, banse kubishira ahabona. Ivy'umupfumu yakoreshejwe mw'igandagura ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ivyo vyose Ndayishimiye nawe muri iyo dosiye yaravuzwe, anashigwa imbere arikekwa. None yavuze ko rero ayo mezi yarenzeko, bigatuma arahira giturumbuka. Ikiringo c'umukuru w'igihugu gitangura umunsi yarahiye, kigahera umunsi yarahiriyeko, ni nabwo uyundi mukuru w'igihugu arahira. Ngo none rero ngo bizotuma amatora aza imbere yihuta, aho bikeka ko bazoyashira mu kwezi kwa nzero, kwezi kwa mbere canke ukwezi kwa kabiri umwaka uza, mu mwaka w'2027. Ibintu birabandanya gukomera cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho rero bamwe bamwe babona ko Ndayishimiye naho yahawe agiye guhabwa ico kiringo kigira kabiri, ariko ko igihugu kibandanya kuja mu manga, igihugu kibandanya kumera nabi gusumba uko vyahora mu minsi ya kera. Bagasaba ko ngo abantu b'incabwenge biboneka ko bofata ingingo muri CNDD-FDD aribo bogashizwe imbere bagatwara igihugu, ngo kuko CNDD-FDD n'ubundi kwiba amatora izoyiba, agatorwasa bamushire ku ruhande, bamwiba amatora babihinyanyure nk'uko basanzwe babihinyanyura. Ariko ngo ni ingorane zikomeye cane gufata Evaristo Ndayishimiye bagasubira kumushira imbere ngo nabatware, ab'umutware w'igihugu, ngo bafate Ndakugarika ngo naho yavuzwe mu tunenge twinshi tugiye dutandukanye, Ndayishimiye aba ari we atwara igihugu c'Uburundi. Ibintu birabandanya gukomera cane, ibintu birabandanya guhindura isura ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Abategetsi batandukanye bakaba bavuga ko rero ibi bitazokoroha mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubandanya gushira Evaristo Ndayishimiye n'akagwi kiwe kamukoresha, kuko Evaristo ngo ntiyikoresha, kuko gukora no gufata ingingo ku giti ciwe vyaramunaniye, ntiyobishobora.
turabandanya tubabwira rero mu kanya turababwira ibiraba biriko biravugwa muri aya masengesho i Gitega aho Varisito Ndayishimiye n'abandi bategetsi n'ubundi basubiye gukorana wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha